wari ubizi. Kaze mu kiganiro cacu wari ubizi. Nukuri ndabahaye ikaze abantu bose, umuryango munini wa wari ubizi. Kaze kwama mukurikirana ibiganiro vyacu, ndabashimiye ku ma message. Jewe ikiganiro ndagitegura nukuri numva umenga hariho impact kiza kugira, kandi ndayibona mu ma message mwandika, mu ma calls, mu abantu bahora bantelefona. Nukuri Imana ibahezagire, niyo ntumbero cyane cyane y'ikiganiro. Rero ndagira ndabamenyeshe turase programme muri CIAS kuno kwezi, imisi yose ukwezi yo gutanguye turagira jeune yo gusenga no kwisonzesha. Nukuri turabahaye ikaze muri nondwi kuva ku munsi wa gatatu gushika ku wa gatanu tuzoba turi mu mafungo. Muri iyo misi tuzoba turi ngaha kuva 7 pm gushika 8:30. Nukuri turabahaye ikaze, muze tubane dushima Imana. Iyo uhejeje ukwezi uri muzima ata nkuru mbi wumvise, nukuri ni ikintu cyo gushima Imana, na cyane cyane umwaka ugira uhere dufise byinshi byo gushima. Rero kaze tugarutse mu kiganiro cyacu n'umunsi mfise umutumire adasanzwe. Nama nababwiye ko nama nagiriwe ibakwe. Nukuri ndashima abantu bose bantelefona bakambwira ati Darlene dushaka kuza mu kiganiro. Rero n'umunsi nagiriwe ibakwe ryo kuronka umukozi w'Imana. Nukuri ndashima abantu benshi, abakozi b'Imana basigaye batubwira ati turashaka kuza mu kiganiro. Kuri nibakwe mba nagiriye. Rero sinshaka yuko ndamwakira mutarabanza kugenda. Abantu umuryango uri kuriyongera, ndabinginze ndabahaye amasegonda make mubanze mugende mugire subscribe, share, hama murindire ikiganiro cyose gihere mukirabe mukikurikirane. Kazi wari ubizi. Mukozi w'Imana, kaze mu kiganiro. Mwakoze. Nagira ndabashimire ingene mwatwitavye. Mwakoze kudutumira. Yego. Mu kiganiro cyacu imisi yose twama dutangura dusenga dushima Imana, kandi twiragiza Imana, dusaba Imana yuko ikiganiro abazocumviriza kibahindurira ubuzima, kibazanira ivyizigiro. Yego. Rero nagira ndabaha ikaze mu dusengere. Mana data, Mana ugira neza, Mana y'icyubahiro, turagushimiye data buja uyu mwanya mwiza turonse, tugiye kuganira n'ubwoko bwawe, tugiye kuvuga icyo wadukore mu buzima bwacu. None turasabye mpwemu yera dushoboze kugira ucumva wese, Mana bimukure mu rugezo rumwe umushira mu rundi. Urakoze rero mwami, tusabye mpwemu yera abaratuyobora. Nasenge mu izina rya Yesu Kristo, muri wese ari hano mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane. Nashaka mutangure mutwigira, mwidondore ku bantu baba batabazi. Ndaza abantu benshi barabazi, ariko nashaka utwibwira uriwe. Murakoze cyane kuntumira. Amazina yanjye ni Pasteur George Nkurunziza, umukozi w'Imana, nkorera Imana mu ivugabutumwa, nkaba ndongoye ministeri yitwa BAM, Beto Altar Ministry, ivuga ubutumwa ku isi yose. Dufise umugambi wo kuzana imitima myinshi kuri Kristo. Abanubatse n'umugore umwe witwa Elodie Kwizera, abafise n'umwana. Yego. Murakoze cyane. Nashaka dusubira inyuma gatoya. Mwavuze yuko mufise ministry, iyo ministry Genda ndazi ko ikomeye cyane, ariko nashaka Pasteur George atubwire, asubire inyuma gatoya, utubwire background yawe, ubuto bwawe, wari umuntu ameze gute. Kazi. Ndaryoherwa iyo mvuze ntaye yanje, kuko inaye yanje irafasha cyane abajene. Yego, kandi mbese n'abantu bose. Ubuzima bwanje natanguye, nabayeho ubuzima bisa umuryango nk'abandi. Ababyeyi banje barakora ahantu heza, nari mfise ubuzima bwiza, ariko mfise intahe yuko nabaye mu gihe kinini cyane ndagwara ndi muto. Muri uko kugwara ariko yari nk'inzira y'Imana. So ni naho nakirijwe. Icyo gihe yari muri 1993, niho umubyeyi wanje akora icyo gihe muri
muri ntuze muri White House Burundi muri presidence. Hanyuma uwo bakorana yarakijijwe, aramutumira mama aramubwira tuzana umwana wawe tumusengere, kandi umukozi w'Imana niyamusengera azokira. So nari ngwaye imeze nabi cyane cyane. Mama aragenda, yagiye antwaye mbere nko gupima. Icyo gihe yari muri Vivante, kubazi Pasteur Ndaruhutse David. Icyo gihe yaransengeye ariko ntibyari byoroshe. Naragiye muri koma, nagenda muri koma nkavayo nkasura nkamera neza nkajya mu bitaro. Nibwo bwari ubuzima bwanje. Mwari mugwaye iki? Nari ngwaye, nabwize ingwara yiyadukije nkabyimba umubiri wose, ku buryo bavuga ngo amakidney yanje yari yarapfuye, sinzokura nzogutama. Kandi byarabaye kuko unkurikira we yaranduse arakura aranduta je sinarenga. Icyo gihe nanywa ibinini 180 ku ndwi. Icyo gihe mwangana gute? Nari mfite imyaka 10, kuva imyaka 9 nakize mfite imyaka 13. Atreza n'Imana yankijije. So ni nahe ndende rero, ariko mu gukira kwanje byaciye mu Mana, kuko abadokteri bo bavuze ngo nzopfa. Kuko ndabyibuka hari igihe nari meze nabi cyane, bampa ibyumwe indwi zibiri. Babwira umubyeyi wanje, oncle wanje yari docteur, yarakoze ibishoboka byose kugira bamfashe, kuburyo bashaka no kunkora mu Bubiligi. Byari meze nabi, ariko ndabyibuka igihe mama yatanguye nyine kwizera, yaciye ntwara muri Vivante. Nagize umwanya munini cyane wo kugira ibihe byiza na David Ndaruhutse batamuzi. Haba afise service, amateraniro yatangura ku mugoroba. Yari yabwiye mama ko buri munsi mbere y'amateraniro azohora nzana, kuko hari ikintu ngo yari yambonyemo. So naho ngenda inerava akansengera. Icyo gihe risinze abazi Ministère de l'Éveil, hari aka office gato kari hejuru. Hanyuma tugafatana tugasenga. Igihe kimwe niyo yasengera abwira mama wanje yitwa Maria, arambwira ati Maria, ati humura, ati umwana wawe ntazopfa. Amen. Ati Imana yaranyeretse mu ijoro ko azokorera Imana. Ati namubonye ahagaze imbere y'ibihumbi n'ibihumbi avuga ubutumwa. Ati uwo munsi twatashe twizera, ariko njye nkuko nari umwana bose nabiha agaciro cyane. Yego, sinabiha agaciro. Mugabo uko nakomeje kubona ubuzima buhinduka kuva icyo gihe tangura kunsengera. Hari igihe rero yari yatumiye umuzungu, hari umuzungu yari yaje icyo gihe, hanyuma twatangura gusengera abantu. Icyo gihe nagiye imbere mu bantu basengeye kuko nari mvuye mu bitaro. Acaza direct aho narindi, acaransengera. Niwo munsi wa mbere numvise transformation. Numvise umuyaga mwinshi nzako, wenyine arambaza ati wumvise iki? Ndamba ati numvise umuyaga mwinshi cyane. Acarabwira uwo munsi nyene ati genda ugice utahora ugi, Imana iragukijije. Nje rero kumbwira ko Imana inkijije byari bitangaza, kuko sinajya ibintu byinshi. Sinajya umunyu, sinajya isukari, barambugije ibintu byose kurumva nari ngwaye. Kuva icyo gihe rero navuze ati nishobora kugerageza gupima, ku buryo niyo najya gatete kikaranga. Abo tuvukana urazi abana iyo barakiniye baduhaye amafaranga, baca bagera akagura karanga kugira ntibambe. Zijana ndazi. Sikaranga ntibambe ko bazi ko sinazijya. Ndiye nagatete kikaranga naca mvyimba nkaca gipira ca Michel. Ku buryo izo sigara vyimba ameze kuri position mpindukiye hasigarayo havyimvye. Fyonze urutoke rwarinjira. So umuryango wose wari uzi ko ngwaye abantu bose kwishure nashaka kumara mu examen sinje gukora. So naciye mu buzima bwuko ariko kuva umunsi yanambwira ngo genda ugice utahoroga Imana iragukijije. So urabizi kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Yarambagije wumva gute nk'umwana, ndamati ndizera. Aturize kuki ati ndizera. Ati umvise ikintu wese umuyaga mwinshi numva umuntu anterura. Ati genda Imana iragukijije. Kandi c'était fini. Kuva icyo gihe
nataka kugerageza ikaranga mbona simvyimbye yego nanje ntangura kurya indya zirimo umunyu nk'abandi nari nageze no kugiye badinda kugira commande y'umukate kwa kapa utari mu umunyu so nibyo bihe narimo ariko Imana irankiza amen ariko urumva umugambi yari uyo nagiye kubimenya ryari rero maze gukizwa rero hatangura gukorera Imana muri 2004 natanga gukorera Imana 2005 niho umuhamagaro nyene winjira ntangura kuza ndagena abanzi mu Bujumbura sinjewe sinigeze nkorera mu gisagara nakunda gukorera mu misozi niho amavuta y'Imana agiye aza mu ivuga butumwa mu bitaro harageze igihe mu bitaro Prince Rejangira kabisa mvuga ati Imana arico yakoze narinze nza no ngaha banyandikira abona sengera mu bitaro hari bitangaza byinshi byakoreye mu bitaro nizeye ko hari ikintu Imana yashizemo yego kandi ntegereza ku benefit abandi isi gikeneye so niho natanga kuja ngenda kuko navuga ati uko inkoni yankubise y'ingwara ati uko ingwara yambabaje ndi wibabaza nibutse Mose akiri umwana ngo yarababajwe n'ubukonje bwo mu mazi ifate umwana muto bari ko aramuhungisha murazi nkuru bamutaye mu mazi amazi aramukubita fata bujya bukonje atamuntu ari bumurabe atari umuntu ari bumukuremo uca ubyimagine so rero iyo nibutse ingene yababajwe n'amazi nawe amaze kuronka ya nkoni muzi nkuru kubw'umwanya amaze kuronka inkoni hari ikintu yakoze nibuka atwaye ubwoko bw'Imana butwara mu gihugu cy'isezerano yashitse ku nyanja ku ruzi yibuka ubukonje yibuka imbeho yibuka ya suffering kwa kubabazwa kwa y'amazi araba amazi yori guhitamo imisozi yori guhitamo ko yaramaze kuronka ubushobozi yego ariko yibuka icyamubabaje umaze kubita amazi atandamukiramo kabiri barajawuka igihe cyose rero nanjye nibuka ingwara yambabaje byanira kujya kuraba abagwayi n'abasengera aho niyo nagiye mbona impano zikuru bo ku ntege rero ntera abantu iyo ukorera Imana kwitwa umukozi w'Imana mu gifaransa servant of God ni utanga si uwakira iyo umaze kwishira muri icyo kintu ukora ibintu bikomeye kandi ugatangaza benshi yes so umenya ngo ni jewe ntanga si bo bagu kuko hari icyo Imana yaguhaye kuko ibonye igikwiriye kandi Imana ntishobora kuguha ikintu udashobora kumanaginga nimba ibona ngo uzosengera abagwa izoguha amavuta y'ubugwayi nimba ibona ngo uzokora amadeliverance izoguha rukundo ko kubasengera n'umutima wose so rero nuko rero iyo nibuka ingwara ingene yankubise ibitaro nabayemo abantu baza kundaba surumva navuga ati reka nje kuraba abagwayi naraca mu isoko nkagura bya bisashe bya Rambo ababizi Bujumbura ashiramo amasabuni bitumbura acaja muri Prince Reja aca magara ku muryango ra muri Prince Reja usanga ari nk'ibitanda nka 200 aca ntera haleluya imwe ashiyo hejuru haleluya bamara kumviriza urabizi n'uwari yifutse n'uremvye kuko azi nta sabuni hari nta cyo kurya yaca byuka yaba umuyisilamu yaba sinzi ubwoko bwose bwaca bwitabiriza ame nanjye ngaca nshira iruhande guca nkaba ati murabizi ingare bimeze imbere ko mbaho ibi bintu reka twumve ijambo ry'Imana aca ntugura ijambo ry'Imana nagiye mbona Imana ikiza amen bise ubuhamya bwinshi nagiye mbona Imana ikiza hari umugore nakoze ko bamuroze yarozwe na inabukwewe yarabisilamu yapima 39-40 afise inda amaze 2 semaines muri Prince Reja ndagenda uwo munsi mukuraho umuriro uhera ndawumva ndamubwira ejo urataha buke yaramamagara ati bandekuye hari uwundi yari iruhande Imana iratubwira umuntu arataha naye kumwe na mama n'umuntu yafasha n'umupasiteri yaramfashe cyane mu buryo bw'agakiza kuko ari cyo yabonye muri jewe rero intaya yanje ni ndende cyane
ariko ubwo iyo ni ntaye mu buryo bw'Imana. Hari uko ntibyavuye kwizana nubwo bampanuriye, hari intambwe nanje nakoze mu kurondera Imana. Ayo majoro twarara, imisozi twaduga dusenga, twari dufise kwama tugenda inyuma y'umwaka tugategura umwaka, tukagenda mu Mutara hano bita mu Rwanda, tugasenga tukamara ibyumweru, niho twakuye amasezerano, Imana ikatubwira agenda yose y'umwaka. Bene data Imana iravuga. Yes. No kuza hano byose byari muri gahunda. George, Pastor, nashaka ndabasubiza inyuma gatonya. Uravyumva yuko mwagwaye kandi mwari mukiri bato. Nashaka mumbwire n'iryari mwakiri umwami Yesu. Urugendo gushika muri 2004 utangura ministeri. Iyo ni question nziza cyane. Bo nakijijwe muri 92 hera. Muri 93 icyo gihe Vivante yari kiri nto cyane. Mama wanjye niwe twakirije mu muryango umwe. Twe twaronsaga kiza umuryango wacu. So nitwe twabaye isoko y'uko umuryango wose ukizwa. So rero urumva ko nari ngwaye, ariko imbere y'uko Imana inkiza abanjikiza mama, kuko icyo gihe yasengera muri Ave Maria kuri Saint Michel. Hanyuma bo ntiyabyemera. Abisi icyo gihe agakiza bumva ko umengo n'umuntu akenye iki. Ariko ndashimira Imana ku bwa Vivante yazanye ikanguro cyane Burundi. Amen. Niyo nabonye abajene benshi, urumva wahora ubona abajene bakizwa, urumva abapasiteri bose bubunye bakomeye. Icyo gihe urumva je nari muto, ariko nanjye Imana ariko irantegura. So rero maze gukizwa nakije muri icyo gihe, hanyuma nkomeza kubera nafise umuvyeyi akunda Imana, nawe Imana yagumye imukoresha, yakora mu by'amadelivrance, asengera abantu, bafata abantu babazana muhira, nkabona bazanya abasazi bababoshe, uzaza agagenda bamwambitse yakize. So ntangura kubona ko ubushobozi bw'Imana, hanyuma nuko nasoma ijambo cyane, je ndakunda ijambo meze nk'umuberoyi. Umuberoyi nabo Paulo yandikiye ngo narabakoze ko mwumva ibyanditse mugasumira inyuma mukabisuzuma. So ndakunda icyanditswe. So kubwo gusoma ijambo ry'Imana byamaye gukura cyane, ukwizera kwanje kuraduka. So rero muri 2004 nyarukije kubw'umwanya, muri 2004 niho natanguye rero gusubira kugaruka ku Mana. Kuko hari igihe nigeze kuba ndabireka, ntangura kumva nakize nkuko nakubwiye Imana yarankije complètement indakira, ntangura kuja guterura ibyuma, nkina basket, nkina football nk'abandi baje mera neza kabisa, banzi nkasohoka nk'abandi. Ariko mama akamambwira wewe nturi nk'abandi, nturi nk'abandi. Abo tuvukana twarakunda n'abantu b'umuryango wanje bariryohera, bakagabambwira wewe nturi nk'abandi, kuko yaraza amasezerano yazi Imana yavuze ko. Yes. Sugiye kimwe nariravye mu kiyo, icyo gihe twari turyoherwa n'abandi, ndirava mu kiyo, ijwi riraza rirambwira ati ndagukeneye, ndagukeneye. Nabibwiye abantu tuvuga bagenzi ntibavyumva, namwe ati genda kurikiye Kristo. Ikigutangaza umunsi umwe, burya ufise umuhamagaro, ufise umuhamagaro. Nageze tukugenda tunakina football, abo dukinana bantwara ahantu ube byo kunywa canke kugira ikirongo. Jewe nicaye muri bo ndaba mu kirere, ndabonekera. Babo abyita kubonekera, ariko je mbona heaven yuguruka, mbona abamarayika bamanuka, ntangura gukoma induru ati harahiriwe abana b'Imana, nduza amaboko ndafukama. Abo twari kumwe ko badakije batangura kumwenga. Aho Imana yari kirangarura. So iyo ufise umuhamagaro, hari ikintu muri wewe kibogaboga. Ubure niho babibona. Ikindyohera abo nyene twasangira, nibo duhuye, nababwirije ubutumwa bose arakizwa ko nanditse list, uze guhama wibuka abo wasize inyuma. Ntuzobareke, uzokwame wama wibuka abo wasize inyuma. Usubira inyuma ubazane. Elisha nibyo yakoze.
yori gutora umutamana akagenda akibagira abandi. Ariko iyo ugiye gusoma Bibiliya iravuga ngo yasubiye inyuma mu maze ahura n'aba bandi biga iby'ubuvugishwa n'Imana 50 ngo bamubonye baramufukamira atangura kubayobora. So ntuzokwibagire uwundi ngo kuko ari ahantu Imana yagushikanye. So ubwo nibwo buzima rero nakuweziyemo, shaka Imana, ndondera Imana. Nabyibuka igihe Imana atangwa kunkoresha nabaye mu majene, sinari nzi kujena, barabyanga kwicigena natera kwisonzesha, isonzesha natera ivyuma, Imana kina basket nyene nk'abajene, ari umujene nyene atera ivyuma. Umunsi rero natanga kwisonzesha, nari isonzeshe ku buryo sinari nzi n'ingene ndi buhagarike, nari isonze 41 jours. Aho ni Imana atangwe kumvugisha, ariko twasenga buri munsi. Twakije hari abajene benshi bakize kubwo kutubona. Benshi bakazadukurikira, abandi nabo bakaduharura iminsi, ariko bakananirwa bakadusanga. Kuko nakubwiye ngo amavuta ararondeka kandi amavuta ararindwa. Iyo utazi kurinda amavuta y'Imana aragucika. Kandi amavuta y'Imana ararondegwa amasengesho. Isengesho ni ikintu usenga kikagutegurira akazuza kejo. Yes. Isengesho ni ikintu usenga kikakugura umuryango wo udashaka kwiyugururira. So mugihe narimwe nahise abajene benshi ku buryo byari bigoye kufata iyo determination kugira nkurikira Imana. Ariko Imana yaranshoboje kubw'amasengesho, ku buryo sigara ngenda kurindira abagenzi banje imbere ya boîte, nkaryamika imodoka nkabarinda basohoka nkababwira ubutumwa bavuye muri boîte. Harabanyita nk'umusazi, ariko byarakoze kuko nari mfise liste na mission ndi buheze. Warabaza ati muri hehe? Ko nari ndahazi twaratosohoka. Nta nguruko. Hanyuma abantu bakaba bati yasaze tumuha iminsi, ariko gusara kwanje bivamo neza, barakizwa. Amen. Nawe ndabwira ati nasare muri Kristo, namwe muzosara muri Kristo. Iyo umaze kumenya Kristo mwiza, ujya Kristo aguha icyo bita revelation, akaguha mwemu wawe akajana nawe. Iyo amaze kujana nawe utangura gutahura ko utari muri kino kibanza. Muri Filipo aravuga ngo we sit, ngo twicaranye, ngo in heavenly places n'umwami wacu, twicaranye ahantu hakomeye n'umwami Kristo. Kuko yadukunze akadwa adoption, kuducungura. So turabaragana muri Kristo Yesu. Si umaze kumenya ku gaciro, niho ibitangaza biza bikava, niho kwizera kwawe kukuyobora, niho karakteri hinduka, niho ibintu byose urengana ibyakunanira guhera. Imana aragushoboza. So rero mu kuba muri ubwo buzima naciye nihebera Imana, ntangura gukorera Imana full time. So 2004 niho natanga gukorera Imana cyane. Ntangura kujya mu misozi, niho natanga kubona impano. Nababwiye ati nayisonje 40 jours, 40 irahera nja muri 20 irahera. So mba muri bwa buzima, hanyuma ndonda, urazi natero ndonda ku buryo ndavyibuka. Hari umugenzi wanje yari yabuze umuvyeyi, hanyuma baca barantora ko nije narinzi famille yabo, baca barantora ngende kugira iki, kuraba aba famille kugira ndabicarike, uragenda mu kuganduka. Nambara ikoti naho nambara ifata, ikoti yari sigarigera nkonga kubera amajene. Abambona batangura kunjira imanza ati karagwaye sida kagabo. Nanje bakabivuga nkavuga ati Imana uzovyibuke. Ariko aho nyene ni Imana atanga kundugiriza, ni Imana atanga kunkoresha ibintu ntarinzi ko bishoboka. Igitangaza ca mbere ndavyibuka ndi muri ayo masengesho ndataha, navuze mu ndimi mvuye muri bisi naha muhira, mvuga mu ndimi gushika nshike muhira, barantwara baranterura, mvuga mu ndimi ntazi yondi, ndakomeza indimi nkomeza indimi, basi bantwara mu cuma ndaryama. Vyuse mbona itara, ico gihe amatara yacitse, mbona buji yari iruhande ya televiziyo, ndavuga ati nari ndushe kugira mvyuke nje kwizimya. Bimfata umwanya, ariko ndayiraba ya buji, ntangura kwiyumvira none ko kwizera kuvuga ngo twotege ku musozi karanduka, none buji ntihozira. Urazi kwa kwizera ko umuntu akiri muto ntihozima. Ntungura utoke buji, ndavuga wa buji ndagutegetse, ubwo nyine kirazima. Ndataruka fata igitanda mburaho noca. Urumva iyo buji zimye hari akantu gatukura gasigara hejuru ya buji,
kaguma kaka niko kabonesha icyumba canje ndatinya gusohoka kuko buje ari teretswe imbere yaho umuryango usohokera ndatinya nibagira n'iki ko ari na je nasenze mukanya maze kugarura nyene nkomezi cyandasohoka cyansanga mama ari muri salo ko nayo sinzu yanje hanze cyaninjira mu nzu principale nsanga mama ari muri salo karasenga fise ubwoba ntetemera aramba ati nibiga mwana bati nibi bibaye hako ambwira ngo mwana wanje ngo nuko ndambona dugije amaboko haleluya mana urakoze mana ndagushima acarandaba cyamba ati ngo Imana kubwiye ngo tanga urutegeke bigiye cyawe kirashitse ibyakurikiye ni history natanga umwera mu bitaro none ntanga kubona rero ko Imana ikora so mijambo rambira ati ngo nuba muri je amajambo anje akaba muri we nusabe icyo ushaka cyose kizoba nakwibukiye ko Imana bishoboye nagenda nkakora ku bantu hari ntahe nakuri kweri nabonye ntahe Imana ikora so rero nasanze mu buzima bw'agakiza ni kumenya ingene urondera Imana kandi kurondera Imana ni personnel icyo kintu nize ni personnel kandi no guca bugufi birongereza amavuta Imana ari gukoresha kimwe ntuzokwirate agusubire inyuma ubwire Imana na cyakindi izoba bonus ikindi nabonye ku bantu nganira bakorera Imana bafise umuhamaga bashaka gukorera Imana ntuzokwirimite n'ivyo ubona nimba bibiri vuga ngo imusabe icyo mushaka cyose bene data ntushaka kujya kurambika ikiganza ku muntu w'impumyi utaramera nk'umusazi umusazi mu kwizera yes ukizera ukavuga ati birashoboka kandi ukabona birakoreze ikigutangaza ahubwo ni utangara kurusha n'ababibonye so nico kintu nkundira Imana aho rero umenya ngo hari icyo Imana ikirakora so rero nabaye muri ako gakiza ndondera Imana ncangira n'umuhamagaro kuzana benshi kuri Kristo kuko narinza aho Imana yankuye ndavuga ati I have to so rero ibyo gutanga bimaze kugera umunsi umwe turi masengesho dufatanye gutya turiko turasenga hari umukozi w'Imana ajya va hanze twarandata muri CFA dufatanye amaboko turiko turasenga zanumva umuntu ari hagati yacu nayo kuma nundi mugenzi wacu twa Michael ubunye ari muri Canada zanumva umuntu ari hagati yacu ikubise hasi yari umudamu kandi yakijijwe kera nari ndamuzi ko asenga na mama ikubise hasi yarimo abadayimoni mama mukozi w'Imana cyatubwiye ati ni bande bari bamufasha ati ni George na Michael ati mwe muri mu musenge ati mu mujeko urabyumva nyene utanga urutegeka uti ariko nyene aho nyene Imana ikatwereka ati is possible maze kubona ko bikunda nangura kujya mu misozi sinangikora ko twarategeka bikaba so rero wese utangura kumva ko Imana iyo ugize umugenzi irazi kagendana nawe ico rero noterera abantu bose bakorera Imana cyane cyane je nganira n'abantu bahamagawe kuko urazi muri iki gihe biragoye kumenya ahamagawe kiretse uri mu mwuka cyangwa umusenzi kuko ari cyo ndemera discernement ndemera ko Imana ivuga Imana iratuganiriza hari ama message menshi iratuganiza pe uyishatse irakuganiriza so nkunda kuganira rero n'abahamagawe ikintu kimwe nshaka kubabwira nuko turi mu bihe bya nyuma Shetani yarahinduye strategy kugira ntituneshwe bakwiye kumenya ingene yabihinduye kera yareka abantu ntibatange ikabateza ubukene bakabura ayo batanga ku cicumi ariko bayaronka bakaba bizigirwa bagatanga icicumi uyu munsi yararekuye ati baha amafaranga hama mubime gutanga amafaranga kugira bagire kese n'Imana subira mwaho nyene Pastor George abantu turimo turarimbuka tutabizi tuzi ngo twe dukorera Imana kuko Satani yahinduye akantu gato so tutagize ubwenge tubwire igihe ahishuri tuzosanga twagiye mahonero kera babura amafaranga abantu kuko Satani yarabatera ntibaronka amafaranga akabagwanya ubuzi bukabura
ariko babona na 10 baronse bakayikuramo iki 10 bakaboneza yes. Uyu munsi yarahinduye akantu ati bareke baronka amafaranga ariko mubi bagize gutanga iki 10 so bagire kese n'Imana. Urakumva ko? Yes. Ikindi naco yahinduye ifo ko abantu bamenye ukuri. Yaravuga ati ni mugende muterane ariko nimwaterana mwankana azana ubwangu. Kera abantu barakundana kuko yari umuco n'udakijije yarakundana. Yes. Ikindi naco yakoze aricyo kibi cyane yaba nutanga wihaye ko watanze. Kera watanga yatanga mu mpisho. Imana tugirire neza. Raba nku muri imisi twe twakijijwe kera wabona umukristo ukabona umukozi w'Imana ahamagaye ni muze mwihane abantu baza biruka kwihana barira n'amamushwara ariko uyu munsi wamagaye wihana azana na ya démarche bambonye agataro so c'est-à-dire ntaramenya icaje gukora. So urumva nyene kitanegera hindura ama system. So iki ni gihe cyuko kwe nk'abakozi b'Imana je nyo mvuga naba abahamagawe tubwira ukura abantu kuko ukuri ko gutuma abantu babohoka. Ijambo ni deliverance ya mbere ni ijambo. Iyo uhuye n'ijambo reka gushika ku mutima ububohotse kandi ijambo riherekejwe n'ubushobozi. Nigeze kwigisha mbabwira ngo igikuta c'Yeriko cyasenyutse ntibagikubise Marta. Bibiliya iravuga ngo Yoshua arababwira ngo nimuzunguruke incuro ngo mucecetse ngo kugezaho mbabwira. Yes. So uyu munsi twebwe turibagiga ko tuyobogwa n'umwuka w'Imana tukaja gukora ikintu tutumvisijwe. Ariko ashobora bati ngo nimurindira gushika mbabwire ngo kandi ninababwira ngo shout ngo muteri induru. Bazungurutse incuro zingahe? 6. Incuro 7 bakoma induru. Urumva itandukaniro? So uyu munsi dukoma induru incuro 6 Yego tugasenga rimwe. Yes. So ubushobozi bw'Imana buza gute? Gutebera imbere y'Imana. Nitwiga gutebera imbere y'Imana incuro 6 umunsi w'indwi ugagara kuri podium hazoba itandukaniro. Uyu munsi kuko nasomye ijambo rivuga ngo ubwami bw'Imana ntabwo ari amajambo nubwo ubushobozi. None ubushobozi bwagiye ni twebwe twisuzuma kuko abantu barakena gutabagwa. Abagwara bacagwara ababoho baracabushwe ariko ni twebwe turi gushaka Imana idukoresha turondera Imana. Soma Bibiliya kuva mu itanguriro gushika muri Revelation. Nta mukozi w'Imana atigeze ashaka Imana. Yes. Nta mukozi w'Imana atigeze kuba umusenzi kandi nta mukozi w'Imana igeze akorerwa barakorera abandi. Yesu nyene yabotse ngo umuri mwebwe umwe nabe muto kurusha abandi. So rero ubuzima bwa témoignage yanje nizi cari cyo guca bugufi cya kabiri gufasha hano hose ari umubiri wa Kristo. Yes. Pasteur George nashaka nkuko watubwiye urafite ministère and umuntu arazi yuko Pasteur George ari umuntu yizera ku rugero ruri hejuru cyane. Nashaka utubwire ministère yawe ni ikintu gikomeye cyane. Jaho maze kwibona nayibonye muri Afrika nabonye amafoto. Ndavuga ni gute umuntu ashobora gukoranya abantu nk'aba abantu benshi. How you dare kandi uri wenyene. Nashaka utubwire mbega niyihe ntumbero ufise niyihe hishurirwa ufise. Nayibonye umenga yahari muri Afrika. Ndashaka utubwire kuri ministère yawe. Kuri ministère Imana yaduhaye
dukorera mu bihugu bitandukanye kandi ministeri ivuga gutuma ku isi yose yego no muri Amerika hari aho tumaze gukorera ibiterane ahitwa Tempe muri Florida ahitwa California so aho hose twagiye tubona Imana nabonye Imana cyane Imana yarankoresheje ico gihe nanjye ndatangara ku buryo yambwiye na message y'ibyabaye muri White House bimwe byaba muri White House batera naratanze message bitaraba c'était bonne année turi muri California abakozi Imana harimo umupasiteri wa Trump bantumira muri White House kuja gusengana nabo hanyuma ndababwira bijya bigiye kuba kuko na Imana yarabinyereka muri iryo joro inyereka drapan twariko turasengera inama ngo iterure musenge kugira amaraso ntaseseke nanjye ndavuga ibyo ndabimenye muri Afrika muri Amerika ntawe ushobora kuvyiyumvira ariko kuko ari umwuka w'Imana ndavyumera nufata drapo ndafukama ntangura gusenga naje gusenga Imana irambye ngo tangura rero ukore hari abantu yari muri California hari nk'abantu nk'ibihumbi nka 50 yego hanyuma ico nakoze naragurutse nduza ukuboko hanyuma nangwa kubona abantu bakogwaho bazungu bavuga mu ndimi bagwa cyo gitwabatije abantu gushika saa 7 y'ijoro hakanye yari revive hari ahantu bita Azusa Street Azusa Street na hano habaye ikanguro rikomeye so nagiye Imana indungitseyo irambwira ati ndakwiyereka impuza n'abantu bakomeye kandi Imana irakora so no muri Afrika turabonye Imana no muri Tempe aho nyenda kugiye Florida twatangara abantu 50 iminsi 9 tugira revive of 9 days no stop nako umuntu ndi mukozi w'Imana yitwa Genda aho niho twabonye Imana duheza twatangara hari nk'abantu 50 kuri liste biyandika twarangije ari 850 personnes biyongere muri church mu minsi 9 surumva hari revive nabonye ibitangaza nabonye umuntu yari yaramugaye kubera iki yagize accident ku kazi kuko kwe kwari komeze gutya na silence yaramurishe turamusengera kuko kuragororoka twabonye ibitangaza bizima hari uwundi umumama waje w'umuzungu ko batemera ibitangaza araza ngo mwasengeye abandi twabonye ibitangaza ko ugiye mutansengeye umukozi Imana amubwira ariko nagusengeye ati oya mu musore musengere ndagenda mukoraho mugobwe yikubita hasi ari umudamu baneza muterura mutwara mu modoka bamuteruye ataravyuka namwita Imana Iragukijije afite cancer so twagiye tubona ibitanga hari n'inayi nyinshi twagiye tubona so muri Afrika twakoreye mu bihugu bitandukanye Uganda turiko mu Burundi urumva henshi so turiko turategura imiti turiko tunyaga iminyago ndaryoherwa iyo mbonye abantu benshi baje kuri Kristo ibitangaza bizoherekeza ijambo ry'Imana ariko gukizwa nico kintu Imana inyereka vision y'umurimo yaramvyuye nari ndyamye haza umugabo turaganira arambye ati bimwe nakubwira igihe kirageze covid kiraza nagiye gukora igikorane muri Uganda nta muntu n'umwe nzi so shakumbazanye ubitegura gute nk'emu w'Imana imaze kukurungika iricira inzira niyo mpamvu nakubwiye ngo dukwiye kumva ijwi dusenge gatandatu dukome induru rimwe ibintu bizokoreka habaye igiterane gikomeye cha East Africa muri Uganda sitan 2018 kinini mbese haza amateleviziyo ntatumiye haza abantu kuri ndumigwa i Burundi the same shows kandi Imana ati genda ukore nturaba umwana muntu nije Nkurunziza twateguye ikorana i Burundi ukwezi kudashitse muri sanze gitegurana bitegurana n'amezi 5 twagiteguye mu ndwi 3 ariko turonka result abantu benshi barakizwa icangyoheye niki ni ntahe kubona umuntu yahora ari umwicanyi akizwa akaza kakwatura ati je narice ati naronsa gakiza iyo tugize ikorane tugira n'umwanya wo kubasengera bakiga kubatizwa tukababatiza nta kintu kiryoshe kurabatiza kuko iyo ubatije uba uri kurabugururira na Yesu yarabivuze ngo bikwiye ko mbatizwa abwira Yohana ngo kugira nkwiza ukugororoka ukabona umuntu arakijijwe apana kukizwa gusa akaca nabatizwa
niyo mapete tuzokwambara mu ijuru. Sinzokwambara mu ijuru kuko nakoreye abantu bambone canke nivuga ya. Zokwambara ipete nakoreye. So rero ni gihe cyacu giye kuja hamwe. Nakubwiye shitani yaratudibije. Tugiye kuja hamwe kubwo umubiri wa Kristo. Dukurugwa mu ruhande, dukure ibintu byo tuje hamwe tukorere umubiri wa Kristo. Aho no tutoko turabakozi ba Kristo. Aho bita les servants. Nico cyonyene. Rero agakiza naronse na history nagize naronde Imana. Navuze cyane cyane ku rugendo rwa Kristo. Sinavuze ubuzima nabayemo nuko nufite umugore mwiza sinokwibagira kumuvuga ntaraheza. Imana yarampezagiye bene data. Naho nyine mfise naye nugira seminaire ndagira ama seminaire. Yangize seminaire abubakanye. Ariko ndakubwiye tuzobatumira. Kuko Imana iyo ni gift Imana nyihereye. Amen. Amen. Naronse umugore mwiza mfite nahe ndende. Mbere ndamuronka. Nase kwivuga ko numva twaca turara. Ariko yarampojeje mu mugore mwize mu gikobwa ciza no kuri ndabayeho ndaryohewe ndi mu mashimo ubwo hari icyo Imana yavuze. Amen. N'umusenzi. Yes. Arambwira ibintu bitaraba. Reka ndaguhereze kuraka. Yego. N'umwanya duciye reka ndaguhereze kuraka. Nakunze umugore kuko nibyo nahora nsengera. Uzoma je nageze kubigiye bara station igeze kuba ndavuga ngo shaka kuba nka Paulo. Jogera mu university. Ego. Sishaka kuronka umuntu numwe. Ego. Sinzorongora shaka kuba nka Paulo. Ariko muri iyo bihe nyene Imana niho twahuye n'umugore. Ego. Madame amaze kuza yambereye umugisha. Amen. Yambereye umugisha nuko. Amen. Yambereye umugisha ku buryo nama decision tugira muri by'Imana. Ego. Tubikorera hamwe. Narabashingiye nahe ngene iyo hageze gufata ngo dusinya amaceke mu bintu by'Imana. Ndagusabye yivuga abantu bo kuri warubitse bayumviritse. No kuri hari ama decision. Nijo muramvuga ngo kugira ubone ko Imana igiye gukora ibikomeye. Kora ibikomeye nawe. Fata decision undi mwana w'umuntu atofata. Menya ngo hari indi level ugiyeko. Yes. Ikindi nabonye mu Mana irashaka perseverance. Ugumemo. Ntabwo ari kubipa. Apana uzengwe jurabihevye. Gumamwo uzobona icyo uri kurasabira. Yes. Hageze ama decision ngira umugore. Tugire we yagasheri. Ndabyibuka ari decision twafashe. Tugenda ahantu ntwara madame kumugurira imodoka turi Dubai turyoherwa. Imana ndamubwiye ati Imana yambwiye ati amafaranga ndashire muri ministeri. Arambwira ati ariko Imana yabwiye wewe. Chugira ngiye kugura Range Rover imodoka nziza ko numva umutima narabikoreye. Chitse ijwi rirambwira ati put the money in the ministry. Shira amafaranga muri ministeri navuga mamagara umugore namati Imana irambujije. Ati okay. So igihe cyo kigeze turi Dubai. Nawe namati ngurira. Nanje nagera atura imodoka nziza kunda Jeep nziza. Ndayigura. Ndagenda dushika muri dira ndaswapinga kadi ya muri Amerika iyo travel nze ndababwira ati za muri kigo ndayicishamo iranka gukora ndasubira iranka mpindura shiramo yindi ya kabiri kandi yarazi ko irimo amafaranga ndasubira ikarte kandi iranka ngize ya gatatu arandaba ndamubwira ati wibuke ikibara tubwiye nabanyitore agasakoshi kugira umugore mwiza biraryosha yumvira Imana yacatora agasakoshi agashira ambashire tutahe dushize kuri hotel ya carte yanse irakora cyane nabambwira ati wabibonye gushika igikora negiheze kandi niko twabikoze igikora ricaraheze umugore imodoka pri gikora kuko twumviye so kugira iyi nindi nakubwiye ngo narahezage murera Imana sindaba ngo naka ngo yamfashije mu murimo w'Imana kufasha kwawe no mugisha kuri twebwe kandi natwe tukabishira ariko ubuzi ngo nukora ukora ikintu umva ko kinezererewe urabana result irikiraza ige nabona umwana yavutse ari impumyi murambika ibiganza muri Uganda akaraba papa waganda ngo ndakumenya akamukuraho akagenda akora abantu ubona umunezero nace nangura kwimvira abantu bose baterere
uyu mwana akize kubera hari umuntu yatanze. Uyu mwana akize n'ujya yatanze ijana, hari bisi y'abatoyi irabazana. So ico nico gituma dukorera Imana tudahagarika. Ubu turiko dukorera muri Arizona mu mabarabara. Tufise every Friday, Thursday tujya mu ibarabara tukavuga ubutumwa. Hari benshi bariko barakizwa. None uzokwitwaza iki? Hari umuntu yatubwiye ubutumwa ahumye amaso, sinzovyibagira, ndi Burundi, arigisha umwana none yamuherekeza, adafise amaso afise ubinogo mu maso. Yavuze ijambo gushika uyu munsi ndacyagibuka. Yamba ati jeyo basomye, mbwira umwana wanje ngo somera muri Matayo, basomera muri Matayo, akansomera nkumva ko ari ukuri batwiye ko nta maso office. Ati wa muntu wo office amaso nutasoma wisomere, uzokwisigura ikimwa, uzobwire ko umwami Yesu niyaza. Ikiriko kiratakaza abantu nuko turiko turakora dushaka kumera nk'abandi. Kujya Imana iz'umushatsi wawe, DNA dasa n'uwundi, uri special. Ntushaka kumera nka naka. Je buri munsi reka nkubwira akanyuma akarera. Iyo umaze kumenya, iyo umaze kumenya ico urico, ni wikompana n'uwundi. Hako jenge ndakuvuga ngo shaka kumera nka Pastor Chris ndamwemera, bajya koze Imana akoresha ibitanga. Hako vuga ngo shaka kumera nka Pastor Chris, no tumavuga ngo shaka kumera nka Paulo muri Bible, shaka kumera nka Yoshua muri Bible, kuko bajya Bibiliya iravuga ngo ntibesha. Uriko urumva icyo ndiko ndavuga. Sasa urero naraduze grade, murambwira ngo Yesu ndashaka gusa nkawe, ndashaka gukora nkawe, ndashaka kuvuga nkawe, ndashaka kugenda nkawe. Kono gutahura tugenda dukura. Ko nimba bavuga ati ndashaka kumera nka Paulo, ndashaka kumera nka Yoshua, ndashaka kumera nkawe Kristo. Ibaze ni wasa nka Kristo, ibaze ni wavuga nka Kristo, wongera Kaperinaumu bimuga biramuguruka babura, ibaze ni wamera nkawe. Urumva ubwo buryohe, umwana akagwara karambika yigiganza akacaguruka. Urumva ubwo buryohe utarinze kurondera amahera y'amaordonance n'imiti. Ibaze. So rero nokuri cyagutera intege umuntu wese. Wo muri Kristo Yesu yakira iryo jambo nk'umwami n'umukiza, yabaye icare mwogisha, ari mu mpemu w'Imana, ntiwirimite. Nimuze dukorera Imana mu nzira zose, mu buryo bwawe. Muzokorera Imana kuvuga gusa umuvuko wawe uboshwe, no, nubohoke muri byose. Amahera yawe akorera Imana, umwanya ukorera Imana. Urumva usenga ushaka ubushobozi bw'Imana, kuko ubwami bw'Imana n'ubwo bushobozi. Igisigaye dukundana. Icyo norangirizaga. Pastor nukuri ndagushimiye, ariko numvise umenga sinogenda ntavuze kano kantu. Iyi platform ya Warubizi ikurikirana n'abantu benshi, kandi uko iminsi igenda irahera igenda iragenda nukuri turatangara. Speaking y'ibintu by'ingwara gukira, twararonse umuntu atwandikira, ari muri hôpital militaire, amaze le 31 azokwiza imyaka 3 agwariyeyo. Yagize accident, umukobwa mutonya afise imyaka 30 yaratwandikiye, ariko message yatwandikiye niyo gushima ibiganiro dukora. Mu nyuma ariko araheza message acatubwira ati nukuri ndashima Imana ko yabashizeho kugira ati jewe ngura amamega kugira ndabe ikiganiro, ati ndakunda Imana ku rugero yuko naho n'umunsi no kugwa muri ubu bugingo nzokwama ndayizigira. Urumva nukuri n'umukobwa akunda Imana yitwa Marie, ahari ndamutahije. Nukuri nashaka tumusengere, nukuri tumusengere Imana imukize. Yarabaye paralize kuva ku gihimba co hasi, donc bifatanye n'umugongo. Nukuri Imana imukize. Naho Imana itokura umuntu, amba Imana ishobora kuzura wapfuye, we waracavuga araca. Nukuri Imana imukize, imukura aho hantu vuba cane tuzomuvugisha. Ariko Imana imukize. Nashaka nukuri ndabasabe mucubahiro cyane mu musengere, mu mavuta Imana yabahaye, nukuri mu musengere. Yitwa Marie. Reka dufunga amaso tumusengere. Nizera Imana ikiza. Ndashaka gusenga ngo Imana nabonye itabara papa ikamukura kuri wheelchair
ikamutambukisha dusenze. Ndavuze ngo nawe Mari aho uri mu izina rya Yesu, ndavuze ngo imbaraga z'Imana zigusangeho. Ndarekura ubushobozi bwamwe mu yera. Ndavuze ngo ingwara yose nawe uri kurumva ubutumwa ufate aho ugwaye hose, wizere mu izina rya Yesu Kristo. Nabonye Imana ikiza abantu ku matelefone, ku mazumu, nabonye Imana ikiza abantu kuri televiziyo. Ndavuze ngo uyu mwanya nyene aho uri hose ndarekura ubushobozi bwo gukiza mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo umwuka wari ugufashe ukurekure. Ndavuze ngo wangwara we wazananye inzira yose, Bibiliya ngo muzozanana inzira imwe muzosubira inzira indwi. Ndategeka none harekura umwana w'Imana Mari, murekure, rekura l'esprit de paralyse, go in the name of Jesus. Rekura ubuzima bwiwe, ahari karumviriza ubutumwa ahita atangura gutambuka, ahita atangura gukora icyo atawurakora. Ndarekura ubushobozi Imana, narakubonye uhagurutse ibimuga, n'uyu munsi hegurutse umwana wa Mana mu izina rya Yesu. Ibikomere mu izina rya Yesu Kristo, ndumishije ibikomere byose, ego Mana ndagusaze, ndumishije mu izina rya Yesu. Aho Satani waciye mu kumwataka, ndarekura umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Rekura ubuzima bwe kuva ku mushatsi gushika ku maguru. Ndasenga gukira, ndasenga supernatural healing now in the mighty name of Jesus. Ndategeka ubushobozi bwamwe mu yera, ndategeka imbaraga kubw'imishishago ya Yesu ngo twakize ingwara. Ndavuze ngo kira mu izina rya Yesu, kira kubw'imishishago ya Yesu. Uyu munsi nyene ibikomere bitangure vyume. Ndarekura inahe mu izina rya Yesu, ndarekura inahe ubunyene mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo nawe nyene wari ugwaye, ndavuze ngo kira wowe wari ufise za fibrone mu munda, ndagutegeka kira mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo iyo umbilical cord mu izina rya Yesu Kristo, uwo mugongo ukire, ayo maguru akire, uhafate kandi wizere Imana igukize uyu mwanya nyene mu izina rya Yesu. Urakoze Mwana, urakoze kukijije, urakoze Yesu Kristo. Tubisaba dushya mu izina rya Yesu, amen. Utangura ukora icyo utawurukora kandi wizere Imana nagukiza mu izina rya Yesu, amen. Pastor, ndabashimiye gose, mwakoze. Nashaka ndazi ko madama azoraba kino kiganiro, nawe nyene turamutumiye tuze twumve intahe yanyu. Nukuri turazi ko intahe yacu ni nziza, ego ndazi ko Imana zivuga amaseminaire, ego nukuri muzoze mutwitabe muduhe intahe yanyu. Jewe narababwiye abantu badukurikirana ko nzoza nkasoma ibintu abantu banyandikira intahe. Hariho umuntu yanyandikiye rafa pase yuko yagira ave mu rugo, ariko kubera intahe zacenga abamama bacenga bariko baravuga ati nukuri I keep trying kandi ndazi ko Imana izomfasha. Nukuri intahe ni nyinshi, kandi ndashima Imana ku bantu baba bacanga batubwira ubuzima bwabo. Nukuri Imana iguhezagire rero, wakoze kuza kubana natwe. Ego kandi raze iki kiganiro abagikurikira ni benshi. Imana ibaho umugisha kandi Imana iguhezagire muri kurakora, kandi na CLC Imana ibuhezagire cyane. Turatumiye abantu kuri eglise, muze dusenge, nababwiye duje hamwe dusenge. Yesu ari hano, gushaka igitangaza aze, turagutumiye mu izina rya Yesu, amen. Abantu b'Imana, nibaze yuko ikiganiro nukuri jewe umutima wanje numva wuzuye ibyishimo, ndanezerewe. Ndashimira umutumire wacu, nukuri n'umuntu yuzuye amavuta. Imana imuhezagire. Nashaka nongere ndabamenyeshe amaprograme yo muri CRC. Nukuri kaze tubane, Imana iriko irakora ibikomeye. Kaze muri nondwi turafise amasengesho y'imisi 3 yo gushima Imana. Tuzohera ku munsi wa gatatu, wa kane, wa gatanu. Kuva ku munsi wa gatatu n'uwa kane tuzohurira ngaha isaha 7 PM gushika 8:30. Nukuri kaze tubane mu bwiza bw'Imana. Kwa gatanu naho twama dufise amasengesho imisi yose yo gutazira no guhimbaza, dutangura 8 gushika midnight. Nukuri turagira ibihe vyiza muri CRC. Naho tabushobora kuhashika, genda kuri platform zose za CRC, nukuri ukurikirane live. Tumaze kubona abantu badushingira intahe ko bafashijwe, nukuri ko bakize.
please genda ntubu umuhombe. Iminsi yose kwa Mungu naho nyene tugaterana dutangura isaha 4:30 tugaheza 1 p.m. kaze tubane ntuzohomba. Jewe nateguye kino kiganiro nitwa Darlene Irakoze, ariko sindi jenyine, hari abantu baba bari behind camera bakora ibihambaye. Murabona ingene twicaye ahantu heza, hari abantu bari behind the cameras. Please mufashe tubashimire kuko bakora ibintu bikomeye gose. Imana ibahezagire, bariyizi, ndabakunda kandi sinzondereka kubibabwira. Namwe mwama mudukurikirana, Imana ibahezagire kandi ndasubiye kandi ngo Imana ibahezagire. Umutima wanje urabakunda kandi urabishimiye. Bye bye, naho ubutaha. Wari ubizi.